ni indwara zidakira umuntu bashobora kugendana bakagendana igihe kirekire. Nizo mukunze kwita rero mu rurimi rw'igifaransa les pathologies chroniques. Nagombye kubura ingene ndazivuga mu kirundi cy'iwacu, ariko ayo majambo ntanguriye ko kuvuga nico mwogumya. Ni indwara zidakira kandi zitandukiraga, kenshi ntizandukira. Ubona akazigwara rero igihe kirekire, mbere rimwe na rimwe umuntu akavuga yuko izo ndwara uzifise mu bantu ubuzima bwawe bwose. Nivyo rero tugiye kuyaga uno munsi hano kuri televiziyo umuvugizi Esfa TV. Tuje no munsi mu gisata c'amagara y'abantu, kuko murazi neza yuko amagara y'abantu iyo atameze neza iterambere ntirishoboka. Nta kintu na kimwe gishoboka mu gihugu iyo amagara atameze neza. Kandi benshi mwaradusavye yuko ngaho kumuvugizi TV twoza turabacishirizaho ibiganiro bijanye n'amagara y'abantu. Ciwe rero Claude Camarade naravyemeye neza yuko ibi biganiro muzobironka kenshi ku ngwara zitandukanye, kugira ngo bishobore kudufasha kwirinda, kwikingira hakiri kare, kubera yuko ikintu gihambaye si kwivuza, ahubwo no kwikingira hakiri kare bishoboka. Kubera yuko kandi izi ngwara nyinshi zidusinzikaje, zisinzikaje amagara y'abantu, ahanini haza kuba ikibazo kubera yuko tuzimenya twatevye. Iyo wazimenye kare, mugahangana nazo hakiri kare, ntaco biba bitwaye, murabana nk'umugenzi. Mugani murabana nk'umugenzi, kuko izi pathologie chronique tugiye kuganirako, izi ngwara namaze kubabwira tugiye kuganirako, kenshi mubana nk'umugenzi kubera yuko iyo zamaze kuza ntizisubira inyuma. Umugenzi nawe burya iyo mubana ni byiza kubuzi yankiki akundiki. Izi ngwara rero hari ibyo zikunda, hari ibyo zanka, nibyo tugiye kuganirako. Mbega umuntu ashobora gukora iki ngo azirinde? Iyo zamuteye naho yokora iki kugira ngo abane nazo kandi zitamuhungabanije? Kubera yuko izi ngwara tugiye kuganirako natoye zimwe muri zo, muganda zivuga muri rusangi mu ntango, zirabangamiye amagara y'abantu, zirasubiza inyuma ubuzima bw'abantu, zirasubiza inyuma iterambere, zirasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Kuko iyo umuntu abayeho yivuza, murumva neza yuko nta kintu asubira gukora c'akamaro, giteza imbere umuryango wiwe, kimuteza imbere, giteza imbere n'igihugu. Amafaranga arahahonera menshi, bwa mbere ntayakorera amafaranga kubera yuko akitswe n'amagara, mugabo kandi agasohora amafaranga menshi atakoreye. N'uruhombo rwinshi ku gihugu, ku miryango. Bigafasha rero iyo tumenye byinshi kuri izi ngwara, kugira ngo dushobore kuzikinga, dushobore no kumenya kubana nazo zitaragira ibimenyetso bita complication, zitugeze aho zidusesereza, hanyuma usange noneho zatuvyariye inzeduka mu buzima bwacu, zigahungabanya n'abatazigwaye. Iyi ngwara harageraho ihungabanya n'ababanyi, inshuti zawe, abagenzi, abavyeyi, ikabahungabanya igihe bo batayigwaye. Nibyo rero tugiye kuyaga. Rero izi pathologie chronique zirahungabanije nabivuze isi yose. Isi yose mu bijanye n'amagara y'abantu, isi irahungabana kubera izi ngwara. Biratandukanye n'izi ngwara zindi ziza rimwe na rimwe hama zikavugwa zigakira, mbere zikagenda. Dufate nk'ugwaye malaria, paludisme, canke akagwara amacinya. Ibi biravugwa bigahera igihushane caziriya ngwara. Aho kandi rero iziriya ngwara zikomereye ziza bukebuke, zigatera ubuzima bw'umuntu. Hanyuma iyo amaze gufata imiti naho, iyo miti aza kuyifata novuga ubuzima bwiwe bwose. Bigatuma rero ubuzima bwiwe mu bijanye n'amagara busubira hasi, mu bijanye n'ubutunzi naho nyene bisubira hasi. Rero ikicigwa cuno munsi kiza kudufasha kumenya les pathologies chroniques ni iki. Mbere washaka dufate n'uburorero butanu
tuza gusigura neza. Nafashe uburorero butanu kubera yuko nizo ngwara tubona zibangamiye amagara y'abantu, zibangamiye amagara y'abantu gusumba izindi. Kumbura hariho n'izindi kandi tuzozigaruka ko nazo. Rero ntagiye kure, iyo bavuze pathologie chronique, reka ubwa mbere pathologie chronique kugira mu vyumve neza, nk'ingwara ya diabete iri muri pathologie chronique, ni kuvuga igisukari. Ingwara ya hypertension arterielle iri muri pathologie chronique, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ingwara ya asthma niko tuyivuga mu Kirundi, nayo iraza muri pathologie chronique. Iya VIH sida, umugera wa sida, nayo iri muri izo. Nubwo navuze hejuru yuko zitandukira, zike muri zo zirandukira. Nk'iyi VIH sida irandukira, mugabo iza muri pathologie chronique kubera yuko iyo umuntu ayigwaye n'ubuzima bwiwe bwose ingwara nikira, sivyo? Nk'iyi ngwara bita arthrose ni ingwara ifata imitsi, ifata amarticulation plutôt, ahantu ingingo z'amagufa zihurira. Iyi ngwara ntikira. Mbere nizo ngwara tugiye kuza kuyagako ikindi gihe, ikindi gice kigira kabiri, aho tubabwira ku zindi ngwara. Tuje rero ngo tuzibabwire ngo muzimenye, ni kugira ngo dushobore kwikingira canke tumenye kubana nazo iyo tumaze kuzigwara. Rero dufise uburorero butanu aribwo tuza kuyagako mu kiyago cuno munsi, amagara yacu, noneho bikaba ivyo dufasha kwirinda no kwikingira. Reka rero duhere kw'ingwara y'igisukari, diabete. Diabete mbe ndababwira yuko ziri ubwoko butatu. Hariho diabete 1, diabete de type 1, diabete de type 2 na diabete gestationnelle. Ndaza kuyica ko gatoyi ya nyuma, naho nayiteguye mu kiganiro cuno munsi, ariko izi ngwara zose no munsi ngomba kuzivuga muri rusangi mu biganiro bikurikira. Mube hafi, mbere mugire j'aime na subscribe kugira ngo ibice bigira kabiri bize muze mubibone, muze muba bambere mu kubibona. Fyonda ko kantu kari hejuru, j'aime, subscribe, ivana na telefone yawe kugira ngo ibiganiro ntibize bigucike. Ibiganiro bijanye n'amagara y'abantu ni vy'ukuri abantu barabikeneye. Rero nzoza ejo hirya y'ejo mfate ingwara imwe uno munsi ngiye kuzivuga muri rusangi, ndazidondora canke mvuga bike bike biziranga. Mugabo ejo hirya y'ejo nzofata ingwara imwe. None rero ingwara y'igisukari ni ingwara iri muri za zindi nababwira pathologie chronique. Ahanini yerekanwa, irangwa n'urugero rw'isukari ruduze cyane mu maraso, todoglycemie, ugasanga ni niniya. Iyo rero bitumwa nuko igice bita pancreas arico gitanga umusemburo bita insuline kiba gifise ingorane. Ugasanga iyo insuline ariyo ifasha kugira ngo habe urugero ruri ku rutonde rw'isukari. Insuline ni umusemburo ufasha kugira ngo urugero rw'isukari mu mubiri wacu rube urukenewe. Hari igihe rero usanga iyi insuline ifise ikibazo, ugasanga ntayo mu mubiri. Urumva iyo atayo bica bituma isukari mu mubiri wacu iba nyinshi, sivyo? Insuline ntayo, isukari rero ikiba nyinshi. Ko murazi yuko ibyo dufungura byinshi burya biri mu isukari, naho tutonga isukari ubwayo ko tuyizi igihingurwa na sosumo canke ivuye mu bindi. Ibyo dufungura biri mu isukari, ubugari, bijuma, amateke, imyumbati, bijya biri mu isukari. Insuline rero ko Imana yaturemye yaza gufasha kugira ngo noneho iyo sukari ishiba ku rugero rwiza, umubiri wacu uri gutunganya neza isukari umubiri ukeneye, bitumwe n'uwo musemburo bita insuline. Iyo rero insuline yabaye nke, umuntu aca gwara diabete, ariyo bita diabete de type 1. Type 1 mwumvise izana na type 1. Agashobora rero no kuba diabete ya type 2. Iyo nayo type 2 ni mu gihe umuntu usanga afise iyo insuline mu mubiri wiwe, mugabo ugasanga ikora nabi, ntikora ku rugero rwiza. Ndabigereranya nka kujya wowe ufise
inzoga yuzuye intango, mugabo iyo nzoga gusanga nta kanovera kayo, nta kanovera ifise, mugabo ufise inzoga yuzuye intango. No kuvuga nimba natanze akarorero kugira ngo mushobore kuvyumva, bwa natanga akarorero no kubindi. No kuvuga yuko iyo nzoga nimba yagomba gufasha abantu guhera inyota, na karorero inyota ntihera kubera yuko iyo nzoga ikozwe mu buryo butari bwo. Rero niyo insuline iza gufasha gutunganya neza isukari, irashobora kuhaba ushaka kuba yifise, mugabo ugasanga yaratakaje umwimerere, ntikiri nziza, ntigikora ibitunganijwe, ibisabwa. Ndazi ko mu bitahura niko ndabisigura gutyo. Aho rero umuntu acagira diabete de type 2. Rero haraba ingaruka iyo umuntu afise diabete itashoboye kuvurwa. Iyo itashoboye kuvurwa haraba ingaruka ku mubiri wiwe. Aho sindagaruka ku bimenyetso, nzobigaruka ko mu nyuma mu kindi kiyago. Muze mube hafi bagenzi, muze mube hafi, ibiganiro turabikeneye twese. Rero ingaruka zikunda kuhaba, umuntu ashobora kugira ingwara zifatiye ku mutima, les maladies cardiovasculaires, kubera yuko agwaye isukari, mugabo ashobora gucagira ingwara zifatiye ku mutima. Hanyuma agashobora no kugira uruhumyi, la cécité. Muramubona abantu bababwira yuko bagize ikibazo cyo kutabona kubera yuko bagwaye diabete. Zingwara nimbi rero kubera yuko zitera n'ibindi bihimba by'umubiri, zituma umubiri wacu uhungabana, iraba ari imwe igatera n'ibindi bihimba. Kandi muhora mubibona, muhora muvyumva kenshi, natari imisi yose, iyo umuntu afise ikibazo kuri bwe n'izi ngwara, n'ibindi bihimba usanga byashikiriwe. Agashobora no kugira rero amafyigo yiwe agakora nabi, insuffisance rénale. Urumva isukari yiwe si nziza mu mubiri, ni nke canke ni nyinshi, bigatuma acagira ikibazo ca insuffisance rénale. Arashobora gucagira ikibazo rero c'ama infection, ama infection mu maraso yo mu bihimba vy'irondoka adahera, yama hari imisi yose kubera yuko isukari mu mubiri wiwe nitunganije neza. Aha rero kimwe muhora mubona, ugasanga umuntu iyo novuga iyo ngwara imaze kuba nini cyane, stade igeze kure, ibipimo bigeze kure cyane, agatubagurika cyane ku bice byo hasi ku birenge, ni usanga umuntu agwaye diabete, baramucukuguru, ashaka kumucukuguru, akamucukuguru kubera yuko diabete irabaye ngishe mu mubiri wiwe. Ibi rero bimeze nyine kwitare consequence, ingaruka z'iyo ngwara mu gihe itavuwe neza. Les conséquences n'abakibabwiye hejuru, izi ngwara zigira ibibazo bikomeye cyane ku bantu kubera yuko bazimenya bate, bazaramaze kubashikana kure. Rero tugire prevention, turaza kumenya ingene dushobora kuzirinda, ariko n'igihe dusanze twaramaze kuzigwara, mbega twobana gute nazo, izo ngwara twozigira umugenzi gute? Nuko rero nta muti umuntu yovuga ati ni cure definitive ihari. Oya, iyi ngwara ni ingwara baza bararaba urugero rwayo igezeko, hanyuma mu guhangana nayo ni mu byo umuntu afungura, une alimentation équilibrée. Ibi byo kugira exercice physique, imyitozo ngororamubiri, kijya n'ikintu gikomeye cyane. Siporo naho benshi itugora, ni ikintu gikomeye cyane ku muntu. Hari igihe imiti ikenerwa, nk'ibi bya insuline, umuntu akayitego canke akayitera, canke muganga akagufasha imiti yawe usanzwe ufata mu buzima, hakaba icyo no kwita suivi médical régulier. Ibi birafasha kugira ngo iyo diabete ibandanye mushobora kubana nayo mu gihe umaze kuyigwara. Nabibemereye yuko mu nyuma niho nzogaruka neza nkayica mu mezi, no munsi nagomvye kuzivuga muri rusangi, mugira ico mugumije. Twirinde twese nyene, ngo twaramaze kugwara tumenye dushobora kubana nazo. Mu kidigiye kugira kabiri nzobabwira idonido mpereye kuri diabete. Reka rero ngaruke gatoyi ku ngwara bita ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Nawo iyi ngwara nayo iri muri zimwe bita pathologie chronique, ni ntikira wamaze kuyigwara, murabana nayo. Mvuze ngo ntikira, irashobora kugabanuka ikaja hasi, ikaduga, mugabo muragumana warabaze kuyirwara. Ni gake iyi ngwara ikira waramaze kuyigwara. Arico gituma twagomba kwirinda imbere
kwirinda. La prevention ni ikintu gikomeye cyane. Rero hypertension ni iki muri rusange? Ni ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ni mu gihe umutima utera ku rugero rutari rumenyerewe canke uko Imana itabitunganije, kuko turafise kubona bitunganije mu mubiri wacu, kujya ku isukari n'umutima urafise urugero uterako. Ingene umutima urungika amaraso mu mitsi, hama iyo mitsi nayo igahava ikamera nk'iyirekura, ibyo bita diastole na systole. Umutima ugatera amaraso mu mitsi, hanyuma iyo mitsi nayo ikamera nk'iyirekura kugira ngo ayo maraso ashobore kubandanya neza. Hari igihe rero umutima utera hejuru cyane, ugasanga ico gipimo kiri hejuru, canke nako imitsi nayo mu kugira ngo irekure amaraso ashobore kubandanya, naho nyene ugasanga mu kurekura biri mu buryo anormal, biri hejuru uko bitatunganijwe. Ndaza kubica canke tuzobigaruka ko neza, tubabwire ingene bimenywa, ingaruka, muze mube hafi. Nibaza yuko iki kiganiro ata muntu numwe atagize subscribe kugira ngo igice kigira kabiri gizobe gikomeye cyane, aho tuzovuga ingwara imwe ku yindi. Rero iyi ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ni ingwara mbi cyane. Kubera iki? Ni mbi cyane kubera yuko iza mu buryo ntizivuze ugwamo, nta bimenyetso. Mu yandi majambo, umuntu arashobora kubana nayo igihe kirekire atigeze cyane kandi yuko afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ni ingwara yica mu gacerere, niko babivuga. Ingwara yica mu gacerere, urumva yuko ibiteye ubwoba. Burya ingwara baravuga mu kirundi ngo uzakira ingwara arayirata, ntiwoza kuyirata utayimenye. Irashobora rero, kindi gituma tuvuga yuko ari ingwara mbi, iratera ibindi bibazo bikomeye cyane ku mubiri w'umuntu, nk'ibi twita ngo accident vasculaire cerebral. Les accidents vasculaires cerebraux, umutwe w'umuntu niwo tugenda kuri kono bavuga ni etat major, ni ikintu gikomeye cyane. Rero urashobora guterwa kubera yuko umuntu afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Niho hajya twumva canke tubona mu kibano, ukaza wumva umuntu yaguye bukumbi, yaragoye umutima ntiyabimenya, gushika naho aja mu makomplication yawo, bigatuma rero umutwe mu bwonko habaye ikibazo mu buryo bunyarutse cyane. Ntuza wumana ko mwari kumwe yagoye akanya gatoyi, bamujeye mu bitaro acaragenda, kubera yuko les complications, ingaruka za hypertension izo zirimwo. Hari izindi ngaruka rero, iki ca accident vasculaire cerebral nzokigarukako, kirakomeye cyane, nzokigarukako mu buryo bwirambuye bwonyene, muze mube hafi. Iyi nayo izindi complication nizo bita ngo infarctus du myocarde par exemple. Urumva uba ufise ikibazo c'umutima. Ikindi nzobabwira nuko burya buzi ingwara y'umutima ni ingwara nyinshi. Aha ndiko mvuga imwe mu ngwara zitera umutima, hypertension arterielle, kuko harizo bita myocarde, infarctus, aho umutima usanga utera buke buke, aho usanga imitsi ivomera umutima ubwayo ifise ikibazo. Tuzobigaruka kugira ngo muze mu bimenye. Rero umutima ashaka kugira ibibazo bwawo, kuko iyo tuvuze ingwara y'umutima, mwumve n'iriya mitsi itera amaraso mu mubiri w'umuntu birafatanye, nizanana niyivoma. Ego kandi ndazi umwaraciye mu mashure, bamwe mwarabiciyeko, kiko turiga grande circulation na petite circulation pulmonaire, ibintu mwe n'ivyo. Rero ndiko ndavuga ingaruka, hashobora kuba cyo kwita insuffisance rénale ou cardiaque. Amafyigo yacu agaca akora nabi kubera yuko umutima wacu ukora nabi, cyangwa n'umutima bwawo ukora nabi kubera yuko imitsi itanga amaraso mu mubiri w'umuntu ifise ikibazo, n'umutima bwawo ugacugira ikibazo, insuffisance cardiaque, cyangwa umutima umeze nk'umutima ukora umengo wararushe. Ibi rero biba byari mu gihe iyo ngwara itavuwe kandi izovugwa uko yamenyekanye. Rero nkiri ngaha naraja nakure, vyumvikana neza yuko
kwipimisha ari ikintu gihambaye cyane, yaba kuri ya diabete nababwira hejuru, ya diabete no gupima umutima wawe ngene utera n'imiburi buri mu mezi 3. Ibyo bintu wo bikoresha kugira ngo umenye urugero rw'umutima wawe. Aha naraja kure, igituma kwipimisha bifise akamaro, nakubwiye yuko izi ngwara zimeze uzifata iyo zamaze kugutera uzigira umugenzi mukabana ko zidakira. Mugabo umugenzi bigenda gute? Umugenzi mubana neza iyo uzi icakuda nico yanga. Nk'akarorero nk'izi ngwara amaze kuvuga zibiri ziranka cyane kunywa inzoga. Urazi ngene mu Burundi dukunda inzoga. Nakubwiye yuko iyi ngwara nk'ingwara ivumbika ry'umurindi w'amaraso igenda itavuga ibaho buke buke, ntagwamo itera umuntu ikamuremvya. Iyumvire rero sanzo nywa inzoga, ntuzi urugero rw'umutima wawe. Tunywa amatangawizi, murambona no amatangawizi ngaha ku mabarabara nkagira n'ubwoba, nkagira ubwoba je ubwanje. Mbega ugiye muntu yitangawizi ari karanwa, iyo kafe ari karanwa, nimba yikunda ubwo arazi neza urupima rw'umutima wiwe. Kwipimisha kiba ari ikintu gihambaye kugira ngo ushobore kumenya ivyo wirinda n'ivyo utirinda. Voilà, nari kwahereza mugabo murumva reza yuko kwipimisha ndakigize ikintu gikomeye cyane. Kwingwara igira kabiri ndacafite ziri zitatu hariya musi ntarababwira. Rero bimwe no kwita les facteurs de risque, ibintu bituma izo ngwara iyi ngwara ivumbika ry'umurindi w'amaraso cyane cyane niyo ndiko. Ibintu bituma iyi ngwara idusesereza canke itwataka idutera ari ikintu no kwita stress. Stress mbere mu kirundi ni kikayemwe. Stress ni nk'umunaniro usanga nk'ubuzima umuntu bwamugoye mu buzima bwiwe, ugasanga hari ibintu byinshi bitaradora umurongo, akagumana rero umwiheburo. Novuga stress ndazi ko mucumva muri benshi, ugasanga umuntu arafise ibintu atatoreye inyishu mu buzima bwiwe, bikamutera rero ko umutwe we utigera uruhuka. Ibi birashobora gutera hypertension arterielle. Hypertension arterielle birashobora kuyitera. Stress ni ikintu kibi. Abantu muri ko mutumarira abandi bagira ama stress, harya rero muri ko uri kurica umuntu utabizi. Ugasanga umugore, ugasanga umugabo mu nzu, abantu baba mu iyo nzu nta mahoro bagira, bama imitsi iritandi, bama na stress kubera yundi muntu uri kurabica mu bundi buryo. Nibakoresheje inkoho, nibakoresheje ikigwanisha cyangwa kiriya, mugabo mukubatera stress uri kurabicira imbere. Nikindi cibwa kumbure nyuma ya stress, aho umuntu usanga afise ibiro vyinshi, le surpoids, ibiro vyinshi bishobora gutuma ugira hypertension arterielle. Abo bantu tubona bafise ibiro vy'umurengera ntiwibaze ngo namajya. Oya, samajya arabagabo canke arabagore kiba ari kibazo ku mutima. Nzobigarukako mu buryo bwiramvuye, mugabo mwe muragumye ivyo kandi birabafasha kumva neza hypertension arterielle icari cyo n'ingene itubangamiye cyane. Ibindi bitera n'abantu bafungura umunyu mwinshi. Mu byo gufungura umunyu mwinshi bagenzi, nzobisigura ingene ibintu bigize umunyu, chloride de sodium kubisanzwe nivyo bituma imitsi y'amaraso itera. Iyo umuntu adafise chloride de sodium, imitsi y'amaraso ntishobora gutera neza. Iyo rero birenze mu maraso mu mubiri w'umuntu, imitsi ikitera hejuru cyane. Nzobigaruka ko ndabisigura idonido mu vyumve mu bimenye. Rero nivyo novuga biza nk'ibituma le facteur de risque, mugabo ku bantu banywa itabi babimenye nabo. Itabi ni ribi. Navuze inzoga nazivuze kayemwe. Inzoga alcool ni ikintu kibi cyane kubijanye n'umutima. Niki novuga rero la sedentarité no kubya bajya abantu bama bakora akazi bicaye, baguma bicaye, abantu bakora mu mabanki, abantu bakora mu mabiro, abantu baguma bicaye, ntagire sport. Mugabo atonda n'imodoka ku kazi agashika yicira akava hataha
ejo gutyo hirya ejo gutyo nyene aba bantu barakarirwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Rero kugira ngo ushobore kubikontrola neza, ubwa mbere nuko ufungura neza indya zikwije byose kandi zitarimwo ibivuta byinshi, ibi by'amafiriti, ibi byo kunywa inzoga nyinshi, ibi byo kunywa imiti incontrole. Hari abantu banywa imiti baguze ku mafarumasi mugatabandikiye kandi myinshi. Birya bintu biratera ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, birashobora gutera ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Abantu usanga bagira ibintu by'amavuta bakaduza ibiro cyane, bakanywa ibisukari byinshi, bakagira umuvyibuho, bajya bari susceptible kuri hypertension arterielle. Abantu batagira exercice physique canke ego be muragumya ivyo, ibindi tubigaruka ko neza mu kindi kiyago kizoba kivuga iyi ngwara ubwayo. Imiti rero iyo maze kuyibako aho bwa mbere babwira ko kirazira gufata umuti wa hypertension utandikiwe na muganga. Kirazira kubera yuko urashobora gufata umuti kanaka nuko wabonye mugenzi awufata bigaca bikoroka hasi cyane, gushija muri hypotension igiyemo naho tuzobigarukako nibari bibi cyane. Ntufate umuti muganga atakwandikiye mu gihe biboneka yuko ukeneye, kuko iyo ugwaye mwe n'izi ngwara si imisi yose ukeneye umuti. Ariko udakenera umuti ariko kaja mu cyo kwita discipline alimentaire, mesure hygiéno-diététique, ingene zo gufungura biba ari ibintu bihambaye cyane. Hama rero uyu muti umaze kuwufata kenshi ni avi, uwufata ubuzima bwawe bwose. Kandi si ni bibi yuko uyu muti uwufata en désordre, ariko ikintu woburagumya coco ukamara kubona iyi ngwara wayitowe mugenzi, ibintu by'inzoga, ibintu by'itabi, ibintu byo gufungura ibintu birimo imyunyu myinshi, ibintu byo alimentation, ibi by'amafanta. Jo bundi mu kindi kiyago nzobabwira ingene ifanta burya abantu banywa amafanta menshi hamwe na za Coca-Cola ari kwitonda cyane, ari kwitonda. Hari abaca bavuga ngo nta nimwe kigenda uzomara, nta nimwe kigenda no maze muri ngo nzobijya. Oya, kubera izi ngwara umaze kuzigwara nakubwiye hejuru yuko ziraguhungabanya, zigahungabanya umuryango, zigahungabanya ikibano, zigahungabanya iby'ubutunzi bwo mu muryango n'ubw'igihugu. Ukaba ngaho mugabo nuko iby'ubutunzi n'ivy'amagara yawe bihungabanye cyane. Munyemerere rwose kuri hypertension arterielle ngeze ngaha mugabo wamenya yuko urugero aho umuntu bivuga ko abatanguye kugwara iyo ngwara n'igihe afite igipimo ca 14/9 agiye hejuru y'ico gipimo abarwaye by'ukuri, abagwaye hypertension naho ziri ku mastade. Hari igice ca mbere, igice kigira kabiri, n'igice rero chronique, aho biba bigoye cyane ingene umuntu ushobora kumusubiza hasi. Mugabo iyo agize indero mu byo gufungura by'ukuri iyo ngwara murabana ikaba umugenzi, ntikize mugabo mukabana. Mu nkundire by'ukuri kuri hypertension arterielle mbendageza ngaha mu kiganiro kindi nzoyigaruka ko ubwayo mpereye hariya hejuru kuri ya ngwara nababwira yande ya diabete nabwiye yuko iri gutatu, ariko nzoyivugira rimwe mu kiyago kizoca gikurikira. Yindi ngwara ngiye kugaruka ko igira gatatu iza muri pathologie chronique ni ingwara bita asthme. Mbe mu Kirundi bayita gute? Asthma, bagwaye asthma. Ndazi ko muyenzi ushaka utarayigwara mugabo uramaze kubona umuntu yayigwaye. Rero asthme iri mu ngwara twita chronique zifata ibihimba by'ihemero. Iyi rero nayo ni ingwara mbi cyane, iza igihe navuga iza periodically, irashobora kuza hamigahera bivanye n'ibihe. Yiyerekana mu bijanye no gukorora, aho umuntu mu bihimba byo guhema usanga guhema kwiwe ariko ahema kujya kwa kayabo, agahema kujya kwa kayabo. Nico kimenyetso ca mbere sherekana yuko umuntu afise ingwara ya asthma.
mi respiration sifflante. Akantu sinzi ko numva akayabo gasinziriye kujya kuntu kameo karajwira kariko karahema no muntu afise hasuma aragira akantu ngo ni sifre, nico kimenyetso ca mbere. Akumva kandi ababara mu gikiriza birumvikana kubera yuko impemu ntizava ngo zize neza kuko vyatewe niki novuga les allergies, amashugwe ariko aramuza, ikirere cyahindutse, bijanye na effort physique yagize cyane, agaterura ibintu biremereye cyangwa kiruka cyane, ashobora guca hema nabi kubera yuko mu mahaha yiwe, mu mapumo yiwe, imihora ituma impemu zisohoka ibiri bushe, iba yugaye canke n'ibyo na stress yashobora gutuma umuntu aja muri crise ya hasi. Abantu ntibabizi, abantu bazi yuko ari ibihe bihinduka by'imvura, ibirere, mugabo n'igihe umuntu agize stress ashobora kuja muri iki kintu ca hasuma. Rero hasuma ntikira uko tubizi, ntikira naho bavuga ko ari abantu basha kuyivura igakira, mugabo cliniquement parla muje no kwa muganga tuzi yuko hasuma ni ingwara umuntu ashobora kubana nayo, mugabo ivana n'umuntu n'amastade igeze ko hari gihe musho ku myaka 2 atabaye ibimenyetso byayo, hari nuwo ikirere gihindutse acabona ibimenyetso, kandi bikavana noneho nikitera kuri we, kuko iyi ngwara hari abantu novuga ko ari karonda. Karonda ni ingwara yo mu muryango, birashoboka. Na diriya ngwara do hejuru sinabivuze navyibagiye, birashoboka yuko zishobora guterwa nuko iyo ngwara ari karonda mu buzima bw'abantu, heredité. Rero hasuma rero ashobora kuba karonda canke igaterwa, dufatire nk'umwana yaragize inkorora akiri muto, iyo nkorora hanyuma ntiyavugwa neza, iba ndende ntiyavugwa neza, irashobora kumuviramwo hasuma mu nyuma. Mwari mubizi, ni byiza ku mwana yuko avugwa inkorora neza mu gihe akiri muto. Iyi rero mu buryo bwo kuyivura muramubibona cyangwa muramuvyumva, iyo ugiye kwa muganga baraguha imiti ishobora gutuma amapumo yawe yiyugurura neza, nimba hariyo mucus biya imeze nk'ibiserusero byugara hariya mu mapumo kugira ngo bishobore gusohoka, imiti bita bronchodilatateur, cyangwa baguha imiti y'amacorticoid. Mugabo ikintu kiba gihambaye mwizi ngwara nukumenya ico no kwita le facteur déclencheur, nibiki bizitera, nibiki bituma nja muri crise. Hari nk'abana agiye aciye mu bintu bitumuka, aciye mu mashugwe ariko aramuza, agacana bariko barakubura, ariko baragosora, ashija muri crise. Ibi rero nivyo umuntu agerageza kwirinda, mugabo cyane cyane kandi umuti iyo yawandikiwe na muganga akagerageza kuwufata neza. Hari abantu bafata imiti iyo bumvise agahengwe bagaca bahagarika, ariko ntabwo ari vyiza na gato guhagarika umuti gihe muganga yawukwandikiye kandi utarawumara. Wumare gufata imiti neza. Hama rero nabivuze ukagerageza gukinga ivyo bintu bituma uja muri crise. Munkundire rero kuri hasuma mbendageza ngaha, mugabo no kuyingwara nyene nzofata kanya kuyivuga ido nido, ikiganiro cihariye kuri yo. Indi ngwara igira kane iri muri pathologie chronique, ngira mvuge iyi mumaze kumenyera kumva no kumenyera ivugwa VIH sida. Iza muri pathologie chronique. Munkundire ziriya maze kuvuga zitatu hejuru ntizandukira, mugabo VIH nikira, cyo gituma yitwa pathologie chronique, mugabo nayo irandukira. Rero VIH sida VIH numugera wataka canke ufata umubiri w'umuntu, cyane cyane ibi bituma umubiri wigwanira, système immunitaire, bigatuma umubiri udashobora kugwana ngo wirinde izindi ngwara. Burya ntimwari mubizi VIH numugera utera umubiri wacu, bigatuma rero umubiri wacu udashobora kwigwanira ngo wirinde izindi ngwara. Iyo rero VIH itavuwe, tarose umuti, bigenda gute? Uwo mugera urakura gushika uza gutanga sida.
nico gituma burya abantu ntibatandukanya kwandura umugera wa sida no kugwara sida, ni ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora kuba yaranduye mugabo ataragwara. Iyi ngwara rero itangwa ihanahanwa biciye mu maraso. Umuntu agakoresha igikoresho n'ugwembe n'igikwashu c'umuntu ayigwaye, hama uwundi agatora akitobora agakoresha, arandura kenshi ibi vy'imibonano mpuzabitsina idakingiye, les rapports sexuels non protégés. N'umuntu yayigwaye birumvikana, n'umuntu ayigwaye ugahura n'umuntu ayigwaye mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, umuntu arayigwara. Canke mu bijanye abavyeyi bibaruka, umuvyeyi akaba yigwaye arashobora kuyiha umwana wiwe. Arico gituma ari vyiza yuko umuntu yibarukira kwa muganga, ashobora kuyiha umwana wiwe mu gihe c'ukonsa, ariko imbere yaho no mu gihe co kwibaruka ashobora kuyimuha. Iyi rero bavuga yuko nta muti wayo uraboneka, uretse yuko hari ibyo bita ama ARV, les antiretroviraux, zituma umuntu afise umugera wa VIH ashobora kugira ubuzima bumeze neza. Ye afashe izi antiretroviraux, ubuzima bwiwe bukaguma bumeze neza. Kare murabibona neza yuko ku muntu yipimishije mw'imyaka ari kw'imiti ntibimeze nka kera aho wasanga umuntu yaragongotse, umuntu udashobora no kumutumbera, niko novuga, kubera uyu mugera wa VIH, ingwara ya sida. Mw'imyaka iyi miti yarabonetse aho umuntu ashobora kubana n'iyi ngwara, ubuzima bwiwe ntibuhungabane, haba kubijanye n'ubuzima bwiwe n'amagara, niko bijanye n'ikibano. Urabona ngira umuntu yayonda kuriya kuntu, abantu baramuhunga, abantu baramwigirwa kure, kujanye n'akazi kiwe, kukazi umuntu ntivyakunda. Mugabo no munsi umuntu arashobora kubandanya akazi kiwe afise uwo mugera atakibazo na kimwe yihungabanije ako kazi, canke gahungabanye ikibano. Ni mu gihe ariko afata neza iriya miti ama ARV namaze kubabwira. Ngaha sinza kuhateba cane, ikiganiro nzogikora kindi kijanye n'ingwara ya VIH, mu vyumve neza ingene abantu benshi uyu munsi barijejera kubera yuko atabimenyetso bikihari. Uhumugira ngo ntawe uhari, ntuboneka, nikiri ingwara nko nogwara ngo ziriya zindi ngwara, nogwara sida ngo uyigwaye, ariko nimbi nayo nta kwishora kwicomo. Umuntu agomba kuba magabo akirinda, prevenir ni ikintu gikomeye cyane. Pomye prevenir que guérir. Nabugero n'izi ngwara niko ndabivuga ntizikira nubwo baguhiye imiti, umugera muragumana. Munkundire rero munyimirere rwose kuri VIH ngume ngaha muga muvyumva neza yuko ari vyiza kudakoresha ibikoresho bitobora uruhu bitatetse, kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, ubwo noneho kwirinda kugira gute kudafata imiti gihe bayikwarike ngo uyifate neza. Umuntu yovuga ivyo naho nzogaruka ku bindi, ingene umuntu afise uyu mugera usanga ategwa n'ibi by'igituntu, ibi bya iriya ngwara ya hepatite aramukarira cyane, kware kumuri udashobora kwikingira. Ibi vyose nzobigaruka kugira ngo dushobore kumenya byinshi, hanyuma twikingire kwizoro ngwara. Munkundire rero mbere nk'usozera ku ingwara igira gatanu mazo nateguye muri pathologie chronique, ingwara bita arthrose. Arthrose ni yo mugomba kumenya nayo, nzoyigarukako kandi irabangamiye abantu cyane abantu bariko baragira mu myaka ikuze. Ni maladie chronique ifata les articulations, ahantu hari ingingo, mu mavi, mu bikonjo, mu ruti rw'umugongo naho nyene. Arthrose ndabivuge gute, uko Imana yaturemye amagufa burya ahantu ahurira, hariho akantu kameze nk'akanure mbwa gakomeye, cartilage. Ako rero gatuma amagufa adakoranako. Iyo uri kuratambuka amagufa ntakoranako burya n'ubwahura. Imana yabikoze neza cyane, Imana n'umuhinga. Iyo rero adakoranako birumvikana neza bituma umuntu atambuka
ubwa mbere igufa rishobora kuyifunya urugingo rukifunya niko novuga kurundi cumvikana, ariko kandi bituma amagufa adakora nako ngo umuntu ababare, kuko bagenzi amagufa akoranye ko ububabare bugera kure cyane. Iyi rero arthrose kariya gasashe canke kariya kanure mbwa gakomeye cyane, hari igihe gatakaza umwimerere, kagatakaza cyane, kagatakaza ku buryo iyo katakaje amagufa acamera nk'ayakora nako, yakoranye komesherezami n'ububabare bugera kure cyane. Biza gukarana nabivuze abantu bafise imyaka iriko yigira imbere, abantu bariko baragira mu zabukuru, birumvikana ibimba vy'umubiri ko umuntu akura bigenda bitakaza. Ntiwiraba uyu munsi ngo ubone uracasesuka canke uracasimba, uracatera ukarisama, ejo hazogera aho usanga ibihimba vy'umubiri wawe vyagiye biratakaza ku rugero rukomeye cyane. Navyo nikindi cirwe ngene umuntu agenda aratakaza uko iminsi ihera, ko umuntu tuhera burya umuntu atakaza amaselire mu mubiri wiwe. Rero sikuvuga yuko batama bose abantu bamaze kugira mu zabukuru bagira iki kibazo, muga benshi turiya tuzi turakama, turi mu hagati mu makartirage turakama, bigatuma ugasanga barwaye umugongo, kubera yuko umugongo ufise ziriya ngingo hagati y'urugingo n'urundi kartirage zirimwo, ugasanga ari amazi yagiye arakama buke buke, ako tugufa turakoranako ni douleur igera kure cyane. One navuze mu magufa, mu maboko, ibice bibiri by'amaboko hajya hurira mu biganza, nabwiye neza yuko ifata abantu bariko baragerageza kuba bakuze, abantu bakuze, ni gake ifata abantu bakiri bato, kiretse nk'igihe umuntu yagize nka traumatisme, igihe umuntu yagize imvune canke bakamukubita mu ngingo ntashobora kugira ico kibazo, ariko ubundi ntibikunze kuba. Ariko birakunze no kuba ku bantu bafise ibiro vy'umurengera, abantu bafise ibiro vy'umurengera, ugasanga amagufa yararemerewe, nawe ashobora kugira iki kibazo. Abana ashobora kugira ikibazo mwene iki ca arthrose n'abantu bagize exercice physique menshi cyane arenze, washaka ntibayabandanye, exercice zirenze ntibazibandanye, zirenze bakanafungura n'ibitari ivyo bidahuye n'izo exercice bakoze, urashobora kugira ikibazo ca arthrose. Iyo atari biro vyinshi, iyo atari imyaka, iyo atari traumatisme, irashobora kuba exercice canke travail physique igera kure cyane, umuntu yarusha yakoresheje ingingo ziwe cyane. Okay, nubwo rero iyi ngwara idakira, nayo ntikira, irashobora kuba mugabo suraje niko novuga, bakaguha imiti imwe igufasha, canke umuntu akagabanya exercice physique iyo yabiteye, canke akagira exercice physique ukayagabanya canke ukayakora bivana n'ivyayiteye canke n'ivyo muganga yakwandikiye. Harabagira ivyo bita vya kinesiotherapy. Rimwe rero hari igihe abantu bashobora gukogwa kubera ico kibazo bagize, baragushiramo akandi kantu hagati y'igufa n'irindi gashobora kugutuma kagabanya ububabare mu buryo bwashiririje. Nuko rero nagomba kugera ngaha muganda babwira yuko les pathologies chroniques ni nyinshi, ndababwiza 5 muri zo no kuzindi, kandi babwiza 5 gusa, ziratandukanye kandi zifise novuga uburemere butandukanye ku barwaye, urwaye urwaye hypertension, urwaye diabete canke akagira asthma, ibimenyetso bimera nka bimwe mugabo ko biba bingana amastade samwe, urugero babazwaye ko si rumwe mugabo bose zirabaremera muri rusange, ico nico mwogumye, kandi zigahungabanya n'amagara yabo n'ayikibano nari nabivuze. Bigasaba rero ko umuntu aca afata imiti ubuzima bwiwe bwose. Kuzirinda rero biba ari ibintu bihambaye cyane, nko kugira ibyo ku exercice physique, kunonora imitsi, kugira agasport, kutaguma bicaye, kugerageza kugwanya biriya ibintu byose nababwiye facteur de risque, kubigwanya, kujya ibintu biremera umubiri, binure inzoga nyinshi,
urumva mugabo icingenzi rero mbere novuga yuko catumye tukina kino kiganiro se faire des pistes régulièrement, kwipimisha kenshi gashoboka, hanyuma imiti ugashobora kuyifata nkuko bayikwandikiye. Nivyo bintu byambaye kuri izi ngwara. Nibica rero mugerageza kubibwirana kugira ngo abantu bagire novuga une éducation ifatiye mu kugerageza kugwanya izi ngwara n'ingaruka zazo, kubera yuko urumva ko zisubiza inyuma abantu, zigasubiza inyuma ubutunzi, zigasubiza inyuma igihugu nigishobora gutera imbere mu gihe gifise abantu bafise pathologie chronique. Nuko rero mu nkundire ngeze ngaha ikiyago cuno munsi nibaza ko kitakurambiye, kubera yuko twese turabikeneye. Najiwe ndiko ndagira kino kiganiro kamarade, ndakeneye bino vyigwa kugira ngo menye ingene ngira prevention nimba ntaragwara, maze kugwara naho twababwiye icokorwa. Mugenzi, igice kigira kabiri nikiza kigucike, tuzohera ku ngwara bita diabete, niyo twahereye ko hejuru, hama hakurikire hypertension arterielle. Nta bindi biganiro bigiye kuhaca mwino mesi atari ibiganiro bivuga ingene twokingira amagara yacu, ko twasanze tubabwira inyurabwenge zigera hehe, ariko mutaramenya bijanye n'amagara hoba hariho agahaze. Murakoze rero, iki kiganiro fatiriye uyiha abandi kugira ngo bavyumve nabo babe aba abone ba b'umuvugizi SFA TV, baze baronke n'ibiganiro bizokurikira. Noneho tubandanye kwikingira hakiri kare. Mugira umugisha ngahi wanyu n'amagara meza. Murakoze.